dusanzwe tuvyumva ni igitigiri kiri hejuru kirengeye abari bategekanijwe. Nk'ubu dufite ibitigiri birenga gatoyi ibihumbi 12 by'abanyororo, ni kuvuga aho bari bategekanije kuba hakaba ari harengwa ku bice 283 kw'ijana. Ugira ati biva ku bintu byinshi cyane, umwe wese afise aho yofasha kuva mu butungane gushika muri janye n'intwaro ibereye, na cane cane kubaronsa ingingo zituma batezurirwa nkuko mwama muvyumva zama zafashwe baragabanuka, ariko baguma bari hejuru. Nkingira cari ndendero no kuguma abana bari babandanye bakora kugira ngo ico gitigiri kigabanuke.